asegonde rimwe ni nk'amasegonde nka 3 reka dufata 3 haboneka ibice binini usa n'umuntu uryamye ahantu utambaye ya abantu tonyabona ibintu nibiki reka ntango muco kwico kintu ubaye umuntu agira gatatu ubimbariye ngo nakoze video ntambaye ariko mu buryo bugaragara byaboneka ko ntambaye ariko yaramenye ukuntu abikora ku buryo bigaragara nyene umuntu ari mu mazi mu bisanzwe ari muri douche ntaba yambaye ari umuntu nese mbona comment avuga ngo vumiriye niwe yafashe iyo video bavuga ngo ngo genda vumiriya ngo warabonye kuvyiza koko filme nta mafaranga iri kirabari filme ukunyene uvuze ngo ndiko ndakwana ni hotel ikomeye ejo ni nkuko hashaka kugira n'ubundi akanyizera akamikiraka higeje ntagira undi akanyizera ivyo byose ni nyungu ya filme kuko iyo ntakora filme ntibari kumenya rero nico gituma ndabwira ati ni buke kandi imbere ni heza turafise ivyizigiro ko tuzoronka ivyo twipfuza reka dukore hama dukora amako mu mpuzu dushiremo umwete mu bikorwa dukore kabisa ubona impamvu rero mutaragera aho mushaka novuga intambamye hanini ihagaze kuri mwebwe canke ni kubafana canke n'abategeza gupromote intambamye hanini nuko aba bagwiza tunga bacu abafise amasosiyete atandukanye bo duha ama marché tugakora kuko turabishoboye kabisa turabishoboye nkuko uyu mu boss yanyize akama marché n'undi anyizera mpe marché kuko niya mpa marché nanje azompemba hama nzobaho mvugeti narabaye ujya munsi nararaye ndiye kubera nakayampaye marché nararaye ndiye kubera nakoze filme nakakamenya nivyo twipfuza Yes tubaramutse kandi bakunzi ba entertainment bakunzi ba Fresh TV 257 aho muherereye hose twizera yuko mumeze neza twe nariko tumeze neza n'amarembe tubasaba kugira subscribe mu ko kandi n'ama comment yanyu abe menshi na cyane ko ibyumviro byanyu bari nkenerwa kugira dukorere mu murongo muba mwifuza of course iyi ni Fresh TV nkuko twababwiye ijwi wumva ni ijyandi kuri yo Leonce the son of God Dr. Walove aka Diko all the way from Diko Media Entertainment all the way from Fresh TV 257 vite sasa ni bon neze neza now ego nako ndabona twenga nenda kumbuye uri mu bantu yo ndiko ndakorana nawe usanga kamwe ari kenshi kubera ko ntibigukundira nawe kuba umeze nk'umuntu atekereje meze neza ariko yego ni sawa kavura nawe ndabona kakunyage twari tugakumbuye ahubwo tukwiye gushima Imana kubona kaguye uzi ko hari abantu bibaza yuko nk'umuntu ari mu gisagara ca Bujumbura menga imvura ntaba yikeneye cyane oya tuba tuyikeneye kuko Bujumbura turima cyane ariko iwacu bararima kandi urazi ko dutunzwe nabige nyene barima iyo muvuze ngo iwacu iwanyu ni heto iwacu iwacu ni mu Kayanza hajya uva mu Kayanza Jabuba misana uri kintu mu miseze twari mu Kayanza n'umuntu yitwa Amede baratubwiye tuhabuka bwa Amede turakina film ariko turakeneye umuntu yitwa Dodo uzabafana ufise hari ni benshi cyane bagumye bakurekaramo nkeka ari kubera ari wacu ariko hari mugabo sikubera ari wacu ndakunda kumva ahantu henshi hatandukanye bandekrama ndoja kubaramutsa baramutse kabisa oya hari yaho ndakubwiye ngo ufise y'abafana benshi birumvikana kandi urumva ari no muhira mugabo rero je nibaza ikintu bagiye kukumenya ubu cange wavuye n'ubundi uratangiye gukora ibintu bya film oya natangiye gukora ibintu bya filme mangahe Bujumbura hari utuntu kutugroupe ngo twagiye turavuka hari y'abakino dufilme narinzi ngo nawe waraduhereye oya sinigeze ndaduheramo natanguriye ngaha nyene yego anyway hari umugwe wubutseyo hari ukina filme nk'ubu baguhamagaye ko numvise abantu gukunda kubingo mukarane wo bita yego nabitaba for free guco gusa Kya nawe uravyumva Sinogende nawe gutyo gusa cyumva nawe ya shangani Dodo barakumbwiye we ngo ikintu cyose kitare mu ibyashara ntabwo ukora
kubera none ndakubaza ikintu kimwe gadesana tube tuvugisha ukuri tureke kuba abantu babisha urampamagaye ngo nze mu Kayanza canke mu zindi ntara sivyo nahevye ibikorwa byanje byose ndaje ce nagutyo oya none ari muhira ntushobora kuba ati harasigayeho batoya abantu bandi reka ngende ndabafasha oya bompa basi agafana noreka gusa kurya amenyo manini nawe kabisa so tubamenyesha ko turi gutakora mu kibanza ciza rero ikintu nk'iki niko gana tunabivuze tubamenyesha ko turi mu kibanza ciza cyane ahantu hitwa Dodo ibintu nategeza kukureka ukavyivugira ni niba bisome Nkanda Hill Hotel yego kandi ni wabana kwambitse shaduru mwe namisuri gukorera ku mafaranga koko umuntu arabye ukuntu usa karaba ruke yawe kira kitu ubuzima bayemwe tuna nibibanza burimo byiza agafaranga koko karaje ntudusubire kubwira abantu ngo filme nta kiri no gushima yego Nkanda Hill Hotel rero ni muri ko murakorana gute Nkanda Hill Hotel turiko turakorana mu buryo bwa publicité kwamamaza iyo hotel yego bafise hotel bafise balansoire twayibonye abana bajya kumunyenga bafise resto bar bafise ibintu byinshi vraiment nabanye bafise na salle de conférence abantu bashaka bafise ama salle de conférence barafise ama chambre meza yo kuruhukiramwo barafise akabare barafise n'akabare ama restaurant baragira na buffet baragira ama buffet hama antuka nta kintu kimwe kibuze muri Nkanda Hill Hotel amakuru rero hama hari n'ikindi nk'ubu nk'abantu bashaka kwashikira bavuye hanze y'igihugu barafise imodoka y'akazi igenda ikabatara kuri aeroport ikabashikana kuri hotel hama ama service yose ukeneye barayagutunganiriza nibaza baca bavyumva turafise abantu benshi badukurikirana baba bari no hanze y'igihugu aba bavuga ati se nk'umuntu yoshikira he twizere yuko atahandi bamwe ko murahabona ni Nkanda Hill Hotel muriko murakorana nka brand ambassador wabo yego hanyuma rero Dodo tukiri kwa kino kintu sasa hari ikintu novuga ca teje induru hano hanze mu bikorwa bari kurakora n'ubundi usa n'ukora publicité ino hotel turiko turavuga bamwe bati Dodo ubu ibintu yakoze siko twari tumuzi abandi tinyabu nababakinye ba filime twarababwiye yasarishije bisunze video yasohotse hanze uri kurakora publicity ibyo bintu nibiki imeze gute video newe ntayiza rero bayikoze je nabonye ari nziza ni sawa ntabyo wabonye ofete ni video umuntu yuguruye akaraba nko mu munota kwanza umwe wa mbere ntushika yo no ni nka segonda rimwe segonda rimwe ni nk'amasegonda nka 3 reka dufata 3 haboneka ibice binini usa n'umuntu uryamye ahantu utambaye abantu tunyabona ibintu nibiki reka ntango muco kwico kintu ubaye umuntu agira gatatu ubimbariye ngo nakoze video ntambaye ariko nari nambaye cyukuri urazi ukuntu unzi ivyo navyo nogira sinokora video ntambaye ariko mu buryo bugaragara byaboneka ko ntambaye twakoresheje ubundi bwenge bwacu mu cameraman wanje yubahwe nari nambaye ariko yaramenye ukuntu abikora ku buryo bigaragara nyene umuntu ari mu mazi mu bisanzwe ari muri douche ntaba yambaye rero yakoresheje ubundi bwenge bwo kwerekana ko ntambaye ariko sinaye kuja imbere ya kamera abantu bariko baranshengera ariko barandaba ivyo ndiko ndakora ntambaye namwe muravyumva ariko yakoresheje ubundi bwenge bwiwe kugira bigaragare yuko ntari nambaye ariko nari nambaye je ari umuntu nese mbona comment avuga ngo vumiriye niwe yafashe iyo video bavuga ngo genda vumiriya ngo warabonye kuvyiza koko oya nari nambaye none ariko twavuga rero ko ari montage bakoze canke yari yaranje afata ibice bimwe sinzi nke yakoresheje ubundi bwenge bwiwe yego cyangwa usanga ari amakamera numvise yateye ngo agira gucaka kubura ko agahutse rega ngo araba sinzi ya nibaza yuko umuco baba bawumvise ariko rero wewe uvyanarije ntabona yuko kubera ko abantu baza kubitahora bivanywe nuko baba bibasiguriye nk'umuntu utabora abisigurira akabona koko yuko menga
nta gahuzo wari wambaye ntubona yuko biheza bikagusubiza inyuma Dodo fashion nk'umuntu barabizi ko atavyo nokora antuka abafana banje baranzi barazi ko atavyo barazi ko atavyo nokora ego ariko urumva yuko hari ababifashe kutariko mbere no mu bafana bagwe general n'ama commentaire amwe no ku ma page yawe kwa nico gituma ntanze insiguro nayikoze ya publicité nambaye ariko nk'umuhinyanyuzi berge yaramenye ukundi kuntu abikora bigaragare ko nari mu mazi nyene ntambaye nako nayenjamye muri Benoit bigaragare ko ntari nambaye ariko nari nambaye bana alright ni hatari kabisa nyene abantu baragaye bati umuntu atanze ikirori ni hatari so tugaruke ku bikorwa vyawe rero novuga bisa nibigeze ahantu hashushe ariko kandi ukabona yuko watangiwe no kwidogerwa n'abafana baturi kuri dusinziriza kuri filime wari umaze iminsi uri kora duha kuki biba bimenze gutyo kuki biba nibihangane gatoya vuba bazoyironka yego ubu nabahaye filime ihera babe barayiraba babe bari gutuntu n'utundi kuko narababwiye ko ntazigera ndabicisha inyota nzokwama mfise ibintu bishasha ndabaha n'ubu rero nibitege mu minsi iza bazoronka ikintu gishasha ubu bace ko baraba filime kandi iracari nshasha kandi irikirigisha abantu benshi cyane imbere yuko tugera kuri iyo filime ndashaka kumenya wibaza ko ari kubera iki abafana bawe benshi bariko bararekara amatinyabuna filime kuko ibiba turayikeneye kandi haro n'iyindi n'ubundi bamaze gushira hanze igituma nibaza ko bayirekrama nuko burya seri igenda ifise histoire idahera rero aho bari bagejeje ntitwaye bwashike kuri fin baguma bashaka kuraba ibyabandanije yego bivuze ko izobandanya yego wabaye urayihagarika kugira ukora iyindi nabaye ndayihagarika kugira mbanze nkora iyindi rero izoza kuko biba izoza rero nibaye barihanganye gatoya nitaze nawe tuzozana ikindi gishasha byose birashoboka ko bubakoreye nabi mu gihe uhagararira mu nzira kandi nawe uri kuvuga ati harakantu menga kagaherezo kataraboneka izoza anyway umunsi duherukana nashatse kukubaza kuri filime yawe wari ugiye gushira hanze nibaza ko ari iyi wamaze no gusohora urambwira uti reka tubanze tuyirekije hanze byinshi nzobivuga mu gihe izoba yasohotse filime yawe yitwa gute yitwa Black Heart sikubura mutima wirabura yego kuri umuhinga se kwiyumvira amatayito birashika ndashaka kumenya umutima wirabura canke Black Heart ino title no filime yawe ifise bihuriye na content iri ndani igituma nayise umutima wirabura bivanye n'ukuntu ubu ndashaka kuyivuga kuko yarasohotse bose barayiravye bivanye n'ukuntu jewe nagiriwe neza n'umuntu twiganye yumva ataco atonkorera kugira mbeho neza mbeho nezerewe ariko nanje nari inkozi y'ikibi naramwinyegezamo mu kumukorera ikibi rero nivyo vyatumye tuyitanga umutima wirabura kuko yumva yongirira neza yumva yomfasha hano ko yagerageje kunsabira akazi ku mutware wiwe umugabo arakampa mugangera ku rwego rwo kwipfuza kumutwara umugabo ahubwo mu nyuma ngira no ku rwego rwo kwiyumvira kumwica kugira apfe wawundi yangirira neza wawundi yamfasha muri bya bihe byari bingoye nkiyumvira kumugirira nabi nkiyumvira kumwicisha kugira sigare mu byo baronderanye n'umutware wiwe wewe rero wewe wari kurakora ivyo bintu sasa no kuvuga mu actrice yari karakina muri place yawe ari wewe wigereranije n'umutima wirabura yego kuko ivyo birahari umva umutima wirabura igituma ari umutima wirabura imbere w'ige mugore ambona ko ndi umwana mwiza ndamutwengera ubona ko anagwaye naramubaye hafi kumbereje ndiko ndabikora urumva nabaye ico no kwita inkozi y'ikibi kandi ndiko nderekana ko ari amahoro ahubwo nanje mbabajwe no kubagwaye ufite womenga siko wategereza ko na feedback y'ivyo bari bagukoreye menga suko byategereza kugenda ni filme rero uravye Dodo keshi imbere yuko sohora filme nubundi wahora uri mu bantu bakunda gukora amaransement officiel ariko no filme yawe nimba ntibeshe nta lancement officiel twigeze tubona yayo byagenze gute
cyangwa urabitegekanya mu nyuma n'ubundi uvuga ati reka nkoranye abantu ndabereka ibikorwa byanje nubwo namaze kubishira hanze? Bo nta lancement officiel nakoze ariko ikindi gihe nzoyikora mugubu nabonye nyene bidakeneye ko ndayikora yego hari umwanya wavyo. Okay. Ariko numva wabaye serious cyane no minsi hari ukuntu rimwe rimubwira guca ugafata ubuseri ndumuserieze. So utegekanya rero gushira ikindi gice hanze ryari? Iyi ni partie ya kabiri izoherenga ni filime yabonetsemwo abasitari batari bake harimo umutipe mu ihuriro yitwa gute? Chris voilà. N'abandi benshi bakomeye muri novuga muri no industry ya movies mu Burundi. Guterura umuntu nka Chris kugira umukoreshe muri filime yawe biba bimeze gute? Birakorohera? Ntibiba byoroshe ariko birakunda. Kubera iki wamucaguye kumva ko rero mwokorana? Numvise nyine ariwe nokoresha bivanye n'ivyo agira kine. Ubonye yo bigukorera neza? Yego. Yabikoze neza? Yego n'amahoro mani muheza agira. Byitwayemwe neza cyane. Uravye rero Dodo novuga feedback buryo umuntu agira sohora igikorwa bivanye na strategy aba yanagipangiye aranavuga ati byanka byakunda ndabona yuko gishobora kugera canke ndaciteze mwibi. Uravye amarezi turi kuraronka niyo wari witeze n'ubundi kuri Black Hat? Nukuri ndavye amarezi ndiko ndaronka ndashima Imana. Bugira inzobona filme ihera ishobora kurabwa mu misi 2 kabigeze ku bihumbi 10 byaba 11 n'ubuntu. Kuko ubwambere tugitangura gukora amafilme ibihumbi 10 wabikwiza nko mu mezi nka 4-5 mugabo no munsi ikaba ikwiza ibihumbi 10 mu misi 2 numva umenga no gushima Imana. Yego abafana banje Imana bahezagire nakumutagira mu kuraba ibikorwa byanje mu kubitanga hirya no hino. Ego. Ariko rero w'ico kintu nibaza n'ikigutangaza kuko ndibuka niwe muntu wigeze gukora filme irabwa n'abantu benshi mu kiringo gito kuri YouTube kugeza n'igihe abantu bavuga ko bari wana boostinze ahubwo kwera byabasize mu bwenge. Je nibaza rero kutavuga itangarira ikintu c'ama views nagatiwe yahira ni Imana. Nta buhinga ashiramwo. Oya. Ego. Ariko uranabona ariko yuko uba watanze product abantu bashaka akaba ari impamvu ituma ibikorwa byawe baza kubira. Ego. So ni Dodo rero uno munsi uravye kera hari ukuntu baboneka mu mafilme menshi hafi amafilme yose yaba yasohotse waburimo ariko no munsi ntukiboneka gose ahubwo uri kuraboneka cyane navuga mu bikorwa byawe ni strategy yindi nshasha wubuye yo gukora canke ntibakiguhamagara? Mbo ico kintu barakunda kwimbaza ufite se kuvuga ngo ntibampamagara canke ngo nukwanga kugenda gukorana n'abandi. Hari gihe bampamagara nanje ndiko ndakora ibyi wanje nkaca nsanga umenga umwanya urananiye ariko twe dukorana mu bumwe nta ngorane n'amahoro. Shaka kuba ntayiko ndagaragara mu mafilme y'abandi ubu nyene ariko vuba nkazogaragara bivana n'umwanya nta gwankuru rimwo. Yego. Canke ni ka kantu bavuga ngo urukundo mwa bino bintu sikirenga Dodo kavuga ati nanje kwabana kasinzosubirayo? Jewe mwabo sindimwe kuko nta muntu twankana nta nuwo nimirije kuzankana nawe. Yego. Strategy ni yakoresha no kugira bano bantu bose mwe mubana neza? Nta strategy nimwe nkoresha. Eka. Nukumenya kubana nawe ukamenya kuvugana nawe ukamenya kugendana nawe mukabona nabikenewe bidakenewe uri mu vyawe nawe ari mu vyiwe. Kandi shawe nguriyima abantu gose yo bari nayo mpamvu. Oya. Umbo bigiro bibona. Sindabiyima. Oya. Sindabiyima mugabo nta n'umwanya wo kubonana bidakenewe uhari. Mugabo ikenewe muricarana mugasangira mugatera inkuru mugabo haje ikintu burya abantu iyo baguma babonana buri mwanya ntibabura utwo bapfa. Utarabe no mukibana umuntu muguma mubonana mu gatondo uri ngaha ejo ku mugoroba naho ugiyiwe saa 3 z'ijoro nawe aje wawe haje mpamvu ufite utuntu twishimwe muvuga nitwo tuva mu isaku nitwo tuvamwo
ibintu bitagira ikimazi. Aho rero tuvuze uko cumenga umugore n'umugabo bo baba bashwanye kubera baramana kenshi. Oya, umugore n'umugabo ni exception. Dodo fashion. So rero novuga nk'umuntu bino bintu uri kurana bibamwo, novuga umwanya utari muto, hari ikintu kiriko kiravugwa hano hanze. Bamwe bati filime y'u Burundi iriko iratera imbere ku rugero ruboneka, abandi bati nyabuna amwe n'amafoto tubona ku mbuga ngurukana bumenyi filime iracari hahandi. Mbega nka Dodo novuga bino bintu bimazemo igihe, wewe ubibona gute? Filime y'u Burundi iriko iratera imbere ko hari aho igeze canke iracari hahandi? Bo filime y'u Burundi gutera imbere ni twebwe, ico ni cambere. Gutera imbere ni twebwe, ni hahandi umuntu aguha linki ukayipibriya ukayitanga ahantu hose, hama nawe watanga linki bakayipibriya. Tubanze twumve twebwe ubwacu ko ibintu vyacu tubikunda, hama tubirabe, tunabikurikirane, tunabitange hirya no hino. Mugo umuntu ashaka guha linki ntuyipibriye, ntugire, naraje bihora binshikira. Ndabizi barabinshikira, ugasanga ikintu c'umuntu araguhaye hari umuntu numvise anakwidogera ko mwakoranye ikiganiro hanyuma guha link ngo gishire no kuri stati byaranze. Ni iki ndazi nta yarambeshe nuguri b'Imana arahari gusa nawe nza kuvuga ivyo nivyo wifondeye. Oya vraiment arahari, none jewe ko umuntu mwakoranye ikiganiro aguha link no kuri stati wanka kuyishira. Ya murashira ko no gupibriya nka pibriya hanze ni ubivuza ati rega nanje ndimwo, niyo mpamvu kanamiza ndakibuka. Hari gihe bishika nivyo ndiko ndakubari, hari gihe bishikira bishika kandi si jewe jenyene. Rero nico bituma ndiko ndakubwira ako nakadefo kari muri twese. D'abord ibikorwa vya nakawumve ko nawe ari ivyawe, wumve ko nakaniyatera intambwe nawe uzotera intambwe. Niyo ntsinzi yo gutera imbere mwibi bikorwa vyacu. Hama uno musi sinovuga ngo filime iriko iratugeza ku rundi rugezo rurerure, ariko ni bukebuke bizogenda neza. Tuvuge nko kintu kijanye n'agafaranga. Dodo no munsi ariko arakorana na hoteli ikomeye mu gisagara ca Bujumbura. Kandi n'umuntu novuga umuntu anakwitegereje nyene sinzi umuntu ntabazi umuntu strategize wahakura nahagira mugo ubona yene yuko n'imibereho ya Dodo kugenda izamuka iduga ku munsi ku munsi. Niyo mpamvu navuze ati tuvuga no ku kintu kijanye n'agafaranga. Filime nta mafaranga iri kirabari. Filime okunyene uvuze ngo ndiko ndakwana ni hoteli ikomeye. Ejo ni nkuko hashaka kugira n'ubundi akanyizera akamikiraka higeje ntagira undi akanyizera. Ivyo vyose ni inyungu ya filime, kuko iyo ntakora filime ntibari kumenya. Rero nico gituma ndabwira ati ni bukebuke kandi imbere ni heza. Turafise ivyizigiro ko tuzoronka ivyo twifuza. Reka dukore, hama dukora amaboko mu mpuzu, dushiremo umwete mu bikorwa dukore kabisa. Ubona impamvu rero mutaragera aho mushaka. Novuga intambamye hanini ihagaze kuri mwebwe canke ni kubafana canke n'abategeza gupromote. Intambamye hanini nuko aba bagwiza tunga bacu abafise amasosiyete atandukanye bo duha amamarché tugakora, kuko turabishoboye kabisa. Turabishoboye nkuko uyu mubose yanyize akama marché n'ubundi anyizera mpe marché, kuko niya mpa marché nanje azompemba, hama nzobaho mvuge narabaye ujya munsi nararaye ndiye kubera nakayampaye marché, nararaye ndiye kubera nakoze filime nakakamenya. Nivyo twifuza. Nivyo twifuza, baduha amamarché dukore kandi turabishoboye. Kabisa. Oya nimba nyene hariho n'abatangiye kubibona nuko nyene hari ibikorwa mwabahaye biboneka wa mugani wawe baza ari benshi biyongera. Ariko namwebwe nimba hari uruhande mubona mwokosora mubandanye mu rukosore koko kugira ababitura baza ari benshi. Weje hari umuntu kwakoranye ikiganiro mu kinyo filime mugenzi wanyu arambwa ati burya natwebwe igituma bataturondera natwebwe nyene turi iyo mpamvu nyamukuru. Ati kuko niba buteko akora ibikorwa bishimwa baba boss ntibazokwitira ko acabona menga hanagira ashora amafaranga yiwe araja guhomba. Nawe wo mu business woman ako kantu cyo gatahura cyane. Muri Dodo fashion imbe barakomeye. Muri Dodo fashion turaho. Baraduhevye gusa. Sindaheruka nzoja vuba ndakumbe bamugisha bande niho babateraviye. Barabutugendere rero. Oya jura zikugira nzozi. Tangira wambika abagabo.
sengera sha ndonka amafaranga amafaranga urayafise tuzoreka ko sengera ndonka amafaranga ico cifuzo ndagifise kuko abafana banje benshi b'abagabo n'abasore bonye barabinsaba kumwe Dodo fashion no shiramwe n'abagabo n'abasore nabo nkaza ndabambika rero umugambi ndawufise mani wacu abona yuko yobego yambaye ibintu byo muri Dodo fashion umugambi ndawufise ndindiriye Imana kwincanira ndonka uburyo nabwo nzoca ndabikora kandi nzobambika neza cyane ndabizi akamatwa nsumira ngo biranatangura vuba oya ntibiratangura reka tubikwature ko mu minsi mike amen ndabyakiriye mu izina rya Yesu yego ni atari Dodo novuga mu kurangiza akanya ntikaba ari kirenga kuyatuna kure kurazi ko ufise ibintu byinshi n'ubundi ubutegekanya gukora filime y'u Burundi n'ubundi iri kiravugamwo ikintu cuko iri kirinjirwamwo cyane n'abantu b'igitsina gore wibaza ko ari kubera iki abakobwa benshi bariko baraza mwa bino bintu sindabizi Imana dufashe baguma binjira ahubwo baza ari benshi none ariko ndashaka kumenya kubera ko aribo bari ku muvuduko munini gusumba w'abagabo nimba ko kari aribo babikunda Dodo umuntu ntashobora kuba akunda ikintu mugabo atanga biranagifizemo ego uwo nawe kica kimunanira ntagikora kica giheba niyo mpamvu mpora mvuga ko ibi bintu byacu atari don yawe ntavyo ukora kabisa kuko ukibitangura uracika intege urasohora amafaranga ntayo winjiza haragege nyene ukati ivyizigiro mugabo kubera ubusanzwe ubikunda urabikora kandi ukabibandanya Bana Dodo tugushimira cyane rero kuba ku mwanya waduhaye muri Fresh TV 257 nanje ndabashimiye cyane babandanye baraba Black Heart Part 2 iri kuri Gateka Films babandanye bayiraba bagubwe neza amakomantere menshi amapartage nka wo kugira ngo hakabizo abafana bawe ntiwakaba rwo burubizo rindi gose ko afise wakubite rero ubundi turangitse oya hanama narubahaye umwe wese duhwenje ndamuha kabizo oya ifoke nanje nje mu bafana bawe nzoze ndagahaba oya reka ndagahaba mama gusa n'abakobwa bivuze yuko abafana bawe ari abakobwa gusa papa ubucu basoma kwitama oya sitabasoma ni hatari also bakunze ba Fresh TV tubashimira cyane ku kanya mufata muri abo biganiro byacu ariko mudusigire na commentaire tubone ibyifuzo byanyu nibyo mushaka yuko twakorera kanywa musharinga ibiganiro nk'ibi kugira bigere kure tubandanye kuva mu bwiza tuja kubundi love you guys hasta la vista